Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanye mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kurungika ingabo z'u Burundi gupfira muri Kongo, mu gihe umunsi ku munsi hariko hatahukanwa ibiziga by'abasoda b'u Burundi biciwe muri Kongo, mu gihe boneka ko iyo ntambara ataco izazanira igihugu. Hari amakuru menshi ateye ubwoba kandi ababaje ariko aravugwa arabana n'ingabo z'u Burundi, aho nyine ingabo z'u Burundi zaba ziriko zirategura ikintu gikomeye cyane cyo kwihora Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko barabona neza ko atitwararika ubuzima bwabo, bakabona ko badakoze igishoboka cyose ngo bamuhagarike umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa, kuko abasoda b'u Burundi bariko barapfa ku bwinshi, bamwe bagatoroka n'igisoda, benshi nyine bakaba babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ayabahemukiye ku rugero rutarigera rubaho. Ariyo mpamvu abasoda nka bose bariko barategura ikintu gikomeye cyane cyo kwihimura Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi atandukanye kandi adahumuriza nyine ariko aravugwa, byose tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Intwazangabo zibiri z'u Burundi zifise ipeti rya majoro zaraye ziguye mu ntambara na M23 muri Kongo. Abasoda b'u Burundi bavuga ko bagurishijwe kabiri. Majoro Onesphore Ndayiragije yari arongoye imwe mu makampanye agize batayo y'umunani ya Tafoko, yari mu ngabo z'u Burundi zarungitswe vuba kugwana na M23 muri Nord Kivu. Abagenzi biwe bavuga ko u Burundi buhejeje kubura umusirikare w'intwari yari yuzuye ubwitonzi bwinshi, yari mu ntwazangabo nke zaba Prokomando u Burundi busigaranye, kandi yari intwazangabo ikomeye cyane. Onesphore Ndayiragije avutse mu mwaka w'1978 ku mutumba wa Butare muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Ni intwazangabo y'u Burundi kuva muri 2002, afise matricule S 2018. Nk'uko twiboneye amafoto y'ikiziga ciwe, Majoro Onesphore Ndayiragije yishwe yambaye umwambaro wa Kongo uriko n'ibendera rya Kongo. Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja nawe nyine yari mu ntwazangabo za batayo y'umunani ya Tafoko. Ntiturashobora kuronka abari basanzwe bamuzi ngo twumve uko bamuvuga. Ico twaronse nuko yinjiye mu gisirikare c'u Burundi avuye mu bagwanyi ba Peripihutu Feneri, atabarutse atarakwiza imyaka 40 y'amavuko. Pascal Ngendakumana yavutse mu mwaka w'1984 ku mutumba wa Gisuru muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri Rusama 2009, yari afise matricule S 1813. Nk'uko twabyiboneye ku ifoto y'ikiziga ciwe, Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja yishwe yambaye umwambaro wa Kongo n'ibendera rya Kongo. Izi ntwazangabo zibiri ziri muri zine zaraye zihitanywe n'intambara ikomeye cyane yabaye ejo hagati y'umuhari wa M23 nabo bahanganye, barimwe igisirikare ca Kongo FARDC, igisirikare c'u Burundi bene soresore bita Wazalendo. Amakuru twaronse avuga ko izindi ntwazangabo zibiri z'u Burundi zahaguye zifise ipeti rya Liyotona. Ibitigiri by'abasirikare bose bahamwe bahitanywe n'iyo ntambara ntibirimenyekana. Amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi avuga ko intambara y'ejo haheze ariyo ya mbere ihitanye abasirikare benshi, yakomerekeyemwo abasoda benshi. Hari amakuru avuga ko hoba hariho abandi basirikare bafashwe ariko ntaremezwa neza. Umwe mu ntwazangabo twamenye ko yakomerekeye muri iyo ntambara ni Majoro André Ndayizeye, yari ajejwe iby'intambara muri batayo y'umunani ya Tafoko. Uwo bita Siniasiri
Amafoto yose y'abasirikare b'u Burundi bari muri iyo ntambara twashoboye kubona bari bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo, ibitera agahinda abanyagihugu babona ko abana babo bagurishijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Intambara yo kwihora. Iyi ntambara yabaye ejo yaje ikurikira urupfu rwa Koloneli Porotogeni Ruvuga y'imikore batazira Gabi Ruhinda, intwazangabo yatwara ingabo zidasanzwe za FDLR. Iyi ndongozi ya FDLR yari yapfuye ku wa Mungu uheze mu buryo butangaje ivuye ku rugamba na M23, naho ari umuroberi wa FDLR Koloneli Ruhinda yafatwa nk'ingabo ikomeye cyane ku ruhande rw'abasoda ba Kongo. Niyo mpamvu urupfu rwiwe rwatumye hategurwa igitero gikomeye kuri M23, arico abasirikare b'u Burundi baraye baguyemwo ku bwinshi. Kino kintu cashavuje abasoda b'u Burundi, ntibumva ingene urupfu rw'umukoloneli w'umuroberi ruhambaye kurusha impfu z'intwazangabo z'u Burundi. Abasoda b'u Burundi barapfa ukamengo hapfuye utuyabo, ariko hapfuye umuroberi abategetsi ba Kongo bakumva ko bategerezwa kwihora. Ibiriko biratera agashavu gakomeye cyane abasoda, bakabona ko badateguye ikintu gikomeye cyo kwihora Perezida Evariste Ndayishimiye, baba bahemutse cyane. Abasoda b'u Burundi baraye basubiriye guhemukirwa ku buryo bukomeye cyane, nk'uko byari byagenze itariki 5 z'ukwezi kwa 11 2023 muri ya ntambara yahitanye Majoro Ernest Gashirahamwe n'abandi basirikare benshi b'u Burundi. N'ejo niko abasoda b'u Burundi bahemukiwe, bagiye gusekana na M23. Abasirikare ba Kongo basigara hejuru ku dusozi ngo bariko barabakingira. Abasoda ba Kongo nibo bafise amabombe n'ibindi bigwanisho bya muzinga bikomeye. Urugamba rugeranye ko abasoda ba Kongo batewe amabombe makeya baca barata baromoka nk'uko nyine byagenze ubushize, bagenda batabwiye abasoda b'u Burundi. Abasoda b'u Burundi barazwi mu kanyabugabo kabo, babandanya intambara batagira ikibashigikiye inyuma, mu nyuma baza kwisanga M23 yabakikuje. Uko niko abasoda b'u Burundi baraye babahoneye ku bwinshi cyane, kuko bahemukiwe n'ingabo za Kongo, kuko nyine zarataye ziromoka zisiga abasoda bacu ku rugamba. Uretse guhemukirwa n'abo basangiye urugamba, abasoda b'u Burundi bavuga ko badafise ibigwanisho bikwiye muri urwo rugamba. Hano ntidushimye gushira ahabona amabanga bano basoda baduhaye, kuko hariho abandi benshi bashobora guca bicwa dutinyutse kuvuga ayo mabanga. Hariho abasoda bari mu kibanza bamerewe nabi cyane, umwanya n'umwanya nabo bashobora kwicwa kubera ko nyine batereranywe na leta yabo. Imyidogo y'abasoda b'u Burundi irakomeye cyane. Abasoda b'u Burundi bari muri izo ntambara bariko baridogera ibintu bitanu bikurikira kandi biteye ubwoba. Icya mbere, abasoda bavuga ko badatahura ico bariko baragwanira muri Kongo, mu gihe na bene ico gihugu badashaka kugwana. Abasoda bavuga ko badatahura ico bapfa na M23, kuko nyine bararwana ariko mu by'ukuri bikaboneka ko nyine icyo barwanira atagihari, kandi bikaboneka neza ko bariko barakora intambara idafise ico imaze. Icya kabiri, abasoda baridogera ingene bajana kugwana n'abantu batabakunda, ari nayo mpamvu bahitamwo kubatana urugamba batanababwiye. Umusoda twaganiriye yagize ati: ntituzi ico abasoda ba Kongo bapfa na Kisekedi, ariko turabona ko baza ku rugamba badakeneye kugwana, kuko nyine biragaragara nyine ko batafise umugambi wo kurwana, ahubwo nyine baba bagira ngo badute mu mazi abira, kuko twebwe nk'abasoda b'Abarundi duca twicwa ku rugero rurerure cyane. Nta ntsinzi bakeneye. Ikindi tubona ni uko batadukunda. Urupfu rwacu ntaco rubabwiye, mubabona ko batuguze turi ibikoresho byabo gusa. Abasoda ba Kongo bavuga ko twahawe amafaranga menshi cyane, bakavuga ko batuguze, ariyo mpamvu badahangayikishwa n'ibyo nyine biba bitubayeho n'impfu zacu. Icya gatatu, abasoda baridogera ingene bagenzi babo bahoze muri CNFD bafatanye urugamba. Umwe mu ntwazangabo iri muri Nord Kivu yatwandikiye ati: 3/4 by'abasirikare bato bato bariko baragwana na M23 bavuye muri Feneri Fabu be n'abasoda b'abatutsi binjiye mu nyuma
mu nyuma 99% y'intwazangabo ziri muri runo rugamba ni abavuye muri FNL, abavuye muri FABU be n'abariyotona b'abatutsi binjiye mu nyuma. Ibyo bintu biradutangaza. Ubu umukuru w'ikambi wese w'umu FDD usanga ariko aratanga abasirikare muri etat-major yifuza ko bamukuriraho bakabajana kugwana muri Nord Kivu. Aya macakubiri bariko barasubira kuzana mu gisoda ni mabi cane. Nimba ari intambara ya twese nibikorwe uko byohora, tubone ko twese tuvanze dusangiye gupfa no gukira. Bidakozwe gutyo tuzofata ko hariho umugambi wo guhonya abahoze muri FNL no muri FABU, kandi bikaboneka nyine ko bishobora gutera ingaruka zikomeye cane. Nabo nyine bashobora guhita bashaka uburyo ki birwanaho bakifatanya n'imitwe itwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi. Icya kane, abasoda baridogera ko badafise ibikoresho bikwiye by'intambara. Hano abasoda bagira bati turi mu ntambara isaba ibintu bihamaye cyane kandi biteye ubwoba, ibikoresho bikomeye cyane. Abo tugwana badutera bakoresheje ibikoresho bikomeye cyane, ubu ntabyo gukorana ko bikirimwo, baturasira kure cyane. Ariko twebwe usanga dufise inkoho zisanzwe kandi nyine zidafise n'ubushobozi buhanitse. Hari nka kampanye usanga mitrailleuse zitandatu gusa, kandi izo ubundi zigenewe Pritoni imwe. Ntitwumva ingene badushora mu ntambara nk'iyi bataduhaye ibigwanisho, kandi turiko turarwanira igihugu gikomeye cyane gifise ibigwanisho byinshi, ariko ntibabiduhe. Aho nyine duhita tubona ko twagurishijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kandi akaba atitaye ku mpfu zacu. Ya gatanu, abasoda babandanya kwidogera ingene badahemberwa iyo ntambara, ingene uwupfuye adahabwa iteka ku buryo atani itangazo ry'igisirikare ribaho. Imiryango myinshi igasigara irabaza ko uwabo akiriho. Abasoda baridogera ukubona imiryango isigaye ataco ironka kiyifasha. Umusoda twaganiriye yagize ati iyo umusoda agiye muri Somalia nta bwoba agira bwo gupfirayo, kubera aba azi ko umuryango uzosigara uraronka ikiwufasha. Uguye muri Kongo aba azi neza ko asize umuryango wiwe mu kaga. Ibyo bikaba gutyo tuzi ko Kongo yaturishe amafaranga menshi aribwa n'abategetsi bakomeye cyane barongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, biyemeje nyine kugurisha amaraso y'abana b'Abarundi. Twaraguzwe kabiri. Aya ni amajambo y'umusirikare yagize ati twaguzwe n'abategetsi b'u Burundi batubonamwo urudandazwa gusa, bariko bicira amahera ku maraso yacu. Ubuzima bwacu ntibabunezwe, babona inoti binjiza mu mifuko yabo. Twaraguzwe n'abategetsi ba Kongo batubonamwo abaja bakoresha uko bashatse, dupfuye batabona ko turi abantu, ahubwo barindira ko uwupfuye asubirizwa n'uwundi azoza kubandanya gupfa. Ibi bintu bibandanije gutya bizosambura igisoda c'u Burundi, kuko hari akarwi gakomeye cyane kiganjemo nyine abajenerali bakomeye cyane batariko barabona ayo mafaranga ariko arajya, bariko baritegura bikomeye cyane kugira ngo bazihore Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biraboneka neza ko ibintu bibandanije gutya bishobora gusiga bisambuye igisoda c'u Burundi, kandi murazi neza ko igisoda gisambutse n'igihugu kiba gisambutse. Aya niyo makuru dushobora kubasangiza ku biriko birashikira ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu. Ntitwaronka amakuru y'abandi basirikare baguye muri izo ntambara, tuzoyabasangiza. Ibi bishitse mu gihe hari imiryango yari ikiriko iradusaba ko tuyifasha kumenya amakuru y'ababo bashobora kuba barahitanywe n'intambara zaheruka. Ubu ho bigiye kunyuka, abagira uwo bamenya baze kubitumenyesha inimbugusi canke kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 19 kugira ngo tugumye dusangire ku makuru kandi twifatanye mu kababaro n'abasoda bacu bagurishijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko hagati aho hakaba hari umugambi ukomeye cyane kandi ushobora gusiga uhitanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru ntibatahura ico abasoda b'u Burundi bariko barazira, kandi amafaranga bivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaronse ntibazi aho ajya, kuko ntajya mu kigega ca leta, kandi nta n'abandi benshi bayabona
kwirwanaho kuko afatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo, ibiriko biratera abandi basoda ubwoba bukomeye cyane, bakavuga ko ibintu batabihinduye bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere. Akaba ariyo mpamvu nyine hari akarwi gakomeye cyane kariko karategura kwihora, kuko biraboneka neza ko badahagaritse Perezida Evariste Ndayishimiye bishobora kurangira asambuye igisoda ndetse n'igihugu muri rusange. Hari n'andi makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba turi buze kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma wipfuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.